mwaramutse neza. Aleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Izo tokora zaje ubwira kabiri nuko harabwiye badusaba ati turakina izo mu Gifaransa. Rero izaje niziri mu rurimi rw'Ifaransa. Rero abadifuza nkuko babivuze bazitana kumva protocol. Imana ishimwe cyane gose. Aleluya. Tugiye usangira amajambo y'Imana kandi karibu cyane utegura umutima utegura aho wandika uteguye n'umubiri wawe kugira ngo tujane ku ano majambo tugiye kuvuga avuga ngo ni ibihe bikuru bikuru bibiri vyo kubahiramwo Imana. Aleluya. Ibihe bikuru bikuru canke ibihe bibiri bikuru vyo kubahiramwo Imana ja kwitiza gitabo kivuga ku bwishengero rya mbere ryakoze itabo cy'ivyakoze y'intumwa igice cya 14 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 18 niyo tuza gusanga dukura ivyo bihe bibiri bikuru bikuru ubamwo nshobora kubamwo wabayemwo nabayemwo aho dusabwa kubaha Imana tubandanije. Aleluya. Umurongo wa mbere atubwira amajambo akomeye atubwira bati maze bari muri Ikoniyo bombi binjira mu isinagogi y'Abayuda bavuga amajambo atuma Abayuda n'Abagiriki bagirante nitwajanye. Aleluya. Nabahaye test. Bavuga amajambo atuma Abayuda n'Abagiriki bagirante. Nagenda babwire kimwe mu bitangaza vyaboneka kiye gihe ca Yesu. Kubona umuyuda n'umugiriki bihaniye rimwe yari nk'uko isi yose igitira rimwe ku isi yose, kuko bajya ubwabo guhagarana cyari ikibazo ntibemerana. Mwakwera makuru y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bwavuze na Paulo na Barunaba nabo bari kumwe ngo yavuze ngo bituma ngo Abayuda n'Abagiriki benshi bagirante bizera. Umviza rero ariko Abayuda banse kumvira ivyo kandi aribo bene vyo bavyura urwango mu mitima y'abanyamahanga ngo bagirire nabi bene data. Gatatu bamara iminsi myinshi bavuga batabobotereza sans arrêt en français, batabobotereza kubw'umwami Yesu ashingira intahe ijambo ry'ubuntu bwiwe abaha gukora ibimenyetso n'ibitangaza n'amaboko ameze gute yabo bitangaza byarakoretse. Kane ariko abantu bo muri ico gisagara birema ibice, bamwe baherera ku Bayuda abandi ku ntumwa. Gatanu hacabandanya hatubwira kuri verse 5 ngo kandi abanyamahanga bo n'Abayuda n'abashinga ntahe babo bajya rashinga ntahe n'abarongozi babo baja kubatera ngo babagirire nabi babicishe iki apana aside gafanya mbiyo amabuye niyo bakoresha kiriya gihe. Gatandatu barabimenya bahungira Irusitira ni Derube ibisagara vy'Irukawoniya no mu gihugu gihereranye naho. Umurongo w'indwi bagumayo bavuga ubutumwa bwiza naho bari heje kurucika babandanije bavuga ubutumwa bwiza. Irusitira hari umugabo yararemaye ibirengu uhereye aho yakaviriye mu nda ya mama wiwe ntaho yari yarigeze gutambuka. Umurongo w'icenda uwo yumva Paulo avuga nawe amuhanze amaso abona ko afise ukwizera ko gukizwa. 10 avuga n'ijwi rirenga ati hagarara n'ibirenge vyawe weme. Arabaduka aratambuka. Umviza hano hangene hateye ubwoba. Maze ishengero ribonye ico Paulo akoze. Bavuze ishengero si eglise ni fure n'abantu benshi carimwe bavuga n'ijwi rirenga mu Kinyarukawoniya bati Imana zitumanukiyemo zishushanije n'abantu. Na ni onction. Attention kwa onction. Barunaba bamwita Zeyu, Paulo nabo bamwita Herume kuko ariwe yari imvuzi. Maze umuherezi wa Zeyu ingoro y'igitabo cayo yari imbere y'igisagara azana amapfizi n'imyishwa agira 10 kimaziwe n'ishengero ngo ahereze nde Paulo na Barunaba bari kumwe babisa Imana bagire babaho bimaze koko bakijije umuntu yamaze igihe kirekire amugaye. Ariko intumwa awagumye, ariko intumwa ko zatawe igihe umwanya wa kabiri bavuga wo kubahiramwo Imana. Ariko intumwa Barunaba na Paulo bavyumvise bacagirante bitantamurira kw'impuzu zabo barazitabura
kugira bimanure cyane ntibitiranye n'Imana, bitera mu bantu baranyekera muri bo basemerera bavuga bati yemwe bagabo niki gitumye mugira mutyo? Natwe turi abantu buntu, tuvuka mu Nyakabiga, tumeze nkamwe, twaraye tutariye, kandi turababwira ubutumwa bwiza nibwo bwadushitseko ngo mureke ivyo bitagira ikimazi, muhindukirire Imana nzima yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo vyose. Niyo yaretse amahanga yose mu bihe vyahise ngo bagendere mu nzira zabo. 17 ariko ntiyabirekeye ngaho itagira ico kwishingira intahe, kuko yama ibagirira neza, ibaha imvura iva mu ijuru n'ibihe n'ivyimburo vyiza, ibahaza ivyo kurya, yuzuza imitima yanyu umunezero. 18 aho bavuga ayo majambo hari hasigaye gatoya ntibabe bakibuza ishengero kubacumitira ikimazi. Pawulo yagira ahabwa ikimazi, yagira sengwe kubera igitangaza akoze. Imana idufashe cyane gose. Aleluya. Mu kubaho kw'ibihugu, kw'amashengero, kw'amashirahamwe, k'umuntu giti ciwe, uza wumva umuntu avuga ati hari igihe jewe ndakigezemo numva ko bidasanzwe. Uzokumva ibihugu bivuga bati iyo turi mu matora haba hakomeye. Ariko n'amashirahamwe aravuga ati twebwe mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kubera ko oberi isi binikira turonderako tuba dukomeye cyane, tutarya, tutaryama, tutaha mw'ijoro kuko nibihe bitoroshe. Ariko wajije n'uwibungenze yateye igise mwiruha kareda abwira ati jewe igise cy'umwana wanje mukuru ndacibuka, cyari kidasanzwe. Ariko n'abantu bize kera, kubera ko konku nationale yagorana, abo bantu konkuru cyari ikintu kibahamura gose. Umuntu wese arafise ibihe usanga bigoye. Imana idufashe. Imana yacu irafise igihe yaduheremeye umwanya ishiramwo n'ibihe, mugabe ivyo bihe ntibigenda bisa. Hari ibihe usanga umenga biroroshe kubahiramwo Imana, hakaba n'igihe umenga ni gutanga amaraso. Hari ibihe abakizwa bamenyekana ko ari abakizwa utarabiye ko babatijwe canke baririmba canke ari abarongozi. Hari ibihe abantu bavuga ngo bararongoye, ngo ndafise ayinzu, ndafise yarasyo, umwiti wa muntu n'umugabo rero ndabibonye, cyawe wa muntu n'umukenyezi ndayibonye kubera ingene yifashe muri bino, aranyetse ko ari umuntu akoze mu bwenge. Ibihe birerekana agaciro Imana ifise muri bo. Yarakoze Pastor Piku wa Mungu heze yatwije ingene Imana ikwiye guhabwa agaciro, atari ko ikabuze nuko gusa hari ibintu shaka kuza bikagabanura mu mitima yacu. Ariko kandi ngiye kubana ndababwira ngo hari ibihe bibiri mudakwiye kwibagira mu buzima bwanyu. Ivyo bihe bibiri nivyo Paulo yabayemo, nivyo binabarona babayemo, kandi ivyo bihe bibiri iyo umuntu abibonye asanga amaze no kubibamwe atabizi. Hamwe na hamwe nimba bisa ahantu gite Satani yarandashe umwami, kumwe bakizo babivuga ngo Satani yaranteye, usanga yakunze guca muri ivyo bihe bibiri. Singiye kuzana bishasha, ngiye kubibibuza ngo mwame mugavye, kuko Satani we ntarihana kandi azofa yihanye. Amaraso yavuye ntamushikira wewe, arumye Satani, eba ni kau. Ariko ivyiwe nibishikirwa n'umusaraba. Ega niko imeze. Ubundi we rubanza rwarasomwe haze ko rushirwa mu ngiro. Imana idufashe cyane gose. Hano hantu dusomye inkuru ya Paulo na Barnaba, abantu babiri baramaze bise bagendana. Paulo yakijijwe ari muntu yabaye mu nama yica abakizwa, yari yarabamaze ku buryo n'inama yica Stefano Paulo yarayirimo, ngo bateguye kumwica abona arasinya ati kagatipe nimugakuremo karagoranye ngaha. Nivyo karafise ubwenge, karagoye gutsinda, mugabo rero koresha inkota. Paulo arakizwa, akijijwe kubera yuko intumwa zitamwizera. Barnaba niwe yamutoye amutwara Yerusalemu kumusigura atega wa muntu yari yahamishengero yakijijwe, ntibamwizera. Ariko abana yavuga ubutumwa bwiza, aravuga abakizwa uko bagenda barahunga. Igice kimwe ngo cagiye guhungira ahantu bita Antiokiya, gihunze kigenda kivuga ubutumwa bwiza. Bumva ibiriko birabera Antiokiya, intumwa zituma Barnaba asanga ubutumwa bwiza burarese, bukora ibitangaza, abantu barakizwa, barabohoka, abanyamahanga babwi ubutumwa bwiza. Iyo baza abanyamahanga n'abantu batari abayuda, n'abantu bakijijwe mu buryo bw'itangaza, kuko mu nteguro y'intumwa abanyamahanga ntibabona ko bazokwakira agakiza. I Antiokiya haba umuvyuru udasanzwe, ari naho Barnaba agenda gutora Paulo ngo nuze ndagutware hariya
ubandanye ukorera Imana. Bashitseyo Imana ikibarungika ahandi, ibarungika hano hantu twagiye gusoma. Bagenda bafise umuriro w'Imana, bagenda buzuye ijambo ry'Imana ry'ukuri, bagenda bafise umutwaro w'ubutumwa bwiza, bagenda badafise ikibazo c'inzara, naho bagenda barayironka rimwe na rimwe, ariko babese umutwaro ngo abantu bamenye Imana, kuko niwo mutwaro Imana yaduhaye. Imana ihabwe icyubahiro. Ku murongo wa mbere kino gice batubwira yuko ngo ku murongo wa mbere bahadushireko ngo bari muri Ikoniyo, bombi ngo binjira mu isinagogi y'Abayuda, ngo bavuga amajambo atuma Abayuda n'Abagiriki benshi cyane bizera. Ariko Abayuda banse kumvira ivyo, bavyura urwango mu mitima y'abanyamahanga ngo bagirire nabi bene data. Ahantu hashitse Paulo, hashitse Baronaba nabo bari kumwe, bafise umutima uko abantu bokwihana, kandi umukenyero wa Paulo kwari uko yaca mu isinagogi y'Abayuda arinjira avuga amajambo ngo abantu bamwe Bagiriki n'Abayuda ngo barihana. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega sishimwe, uvuye ahantu atari wanyu, ugiye ahantu atari wanyu, urinjiye ahantu kandi urazi ko batakwemera, ariko na bamwe bitwa ko ari tezene, te grand frère, les apôtres qui ont marché avec Jésus, ziya ntumwa zajaye na Yesu ntizikwemera, ziguhora kahise kawe, ziguhora CV yawe riche, ziguhora ko uri mu bantu bishe intumwa. Ariko ufise umuntu akwemera umwe bita Baronaba, mugo yaguhaye confiance ya Antiokia, kuko Imana ice babwishwa ko ati ni mundu bane Paulo na Baronaba bagende mu gikorwa Imana nabahamagariye. Bashitseyo ntibari bazi ko bagiye kugeragezwa n'ikintu bita kubaha Imana, ntibari bazi ko ico guhamwa kibandanya, ntibari bazi ko kubaha Imana byama ijana no guhamwa. Ntavyo bari bibaza, bashimikiye ngo ubutumwa turabuzi, kandi by'ukuri bari bazi ubutumwa bwiza, barabuvuga, kandi ngombwa ko Abayuda n'Abagiriki ngo bihanira rimwe. Hagiye twumvira ngo Imana yubahwa, iyi ndirimbo zavuze neza, kandi nivyo Imana iravyagira mu mashimwe y'abana b'abantu biciye mu ndirimbo. Hagiye twumvira ngo Imana irashimishwa niyo twadugije ibiganza byacu, twahumirije, twasenze, tukamenga twamaze kwibagera n'ikibanza turimo, kuko turi muri adoration, guhimbaza Imana, gutazira Imana. Ivyo vyose nivyo, ariko hari ahantu Imana ikenera icyubahiro kidaciye mu ndirimbo, kidaciye mu gusenga, giciye mu ngingo. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ahantu Imana ikenera icyubahiro, ikenera kubahwa n'ingingo yawe, kuko wamenye igihe urimo ingene wocifatamwo. Paulo hano hantu na Baronaba bari mu gihe ca menace, igihe cirinde. Ibihe vya mbere abakizwa bagwira hasi ngaha nibihe vyo mwirinde. Umukizwa maze kugeragezwa akarama, umurabira mwirinde le moment de menace. Iyo uri kurahamwa, iyo uri bariko barakwirukako, iyo abantu batakwemera, iyo ari umuntu yekara kugirira nabi, iyo ari umuntu yakubesheye, iyo ari umuntu atakivise ingenda gutahura, iyo ari umuntu yaguteza umutego mu gihugu canke buriya, aho ne agakiza kawe gaseruka, n'Imana iheze kubahwa. Nayo ubundi amashengero dimanche uyu munsi aruzuye. Nayo ubundi ubu amagrupe y'indirimbo, groupe z'ubutumwa, amagrupe ni menshi, amashengero ni menshi, abamiseri kirite ni menshi, ariko agakiza gaserukira mu bihe, kandi igihe ca mbere ni le moment de menace. Ibihe vyo mwirinde ni ibihe Imana iba yiteze icyubahiro cyayo. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko rero ntihamwa bose, hahamwa abafise ikimazi. Mu ntambara yabaye muri 2000 mu Kinama hariya muri Zatenga, hari umwarimu yigisha ku ishuri iwacu barashe, yigisha ishigwa kimwe kandi bijya usanga bisa amasaha makeya. Burya caza kutubwira ati burya rega barasafye icyo bamaze. Yumva umenga urusoro rwavuye muri Tenga ruraza rurengana Kinama Cibitoki umusangaho kubera icyo yamaze. Mugabo by'ukuri yigisha nk'abandi, ni hamwe nyine umuntu yagomba kubigira bininiya cyane. Ariko ukabona uhamwa nuko ufite icyo umaze mu isi mpemu. Abahamwa n'abantu bafite icyo bamaze, bafite ikimazi, n'abafite ingene bakoroga, bavuruga ubwami bwa Satani. Naye buntu utamuvuruga Satani aca kugira partenaire privilégié.
acabwira umuntu bakorana facilement. Hahamwa afise ikimazi. Abahamwa ntibari abayuda, abahamwa bari abantu bakiriye Yesu, bariko baragirane, bariko baragendera mu kuvuga ubutumwa bwiza. Abahamwa n'abantu bafise muri bu butunzi bw'ivy'Imana baganirije. Satani arabibona akagira ipfuwe, agahagurutsa umukoresha, umugenzi, umugabo, umuntu kanaka ufise kubaza canke mukorana kugira abingere yotuma ca kindi kintu kivamwo, kuko hari isezerano kuri cyo, kuko hari ubwami bw'Imana buhagaze kuri cyo, kuko kiva ku mutima w'Imana. Abahamwa nafise ikintu Imana baheze ku mitima yacu. Ufise iki umutima wawe? Wabikijwe iki? Ujejwe iki mu gihugu? Ujejwe iki mu muryango? Ujejwe iki mw'ishengero? Wumva ufise ikintu cyitwa umutwaro kimeze gute? Icyo ufise Satani wewe arakireretse. Abahama abandi bagomba babibagiza amasezerano, kuko amasezerano nigo rugendo ujanamwo n'Imana yawe. Iyo umuntu yibagiye isezerano kubera ibihe, kubera yuko umukoresha atamutahuye, kubera yuko madamu atamutahuye, kubera ko abagenzi bose batakimwemera, kubera yuko hari ibihe bibi vyaje bikobera kubuza kuba muri ca kindi, uribuka isezerano, kuko iryo sezerano ibwito Imana yararivuze, twarugira ngo menye ibarabara uzocamwo hamwe n'Imana yawe. Imana ihabwe icyubahiro. Abahamwa bahamwa kugira ngo bibagira icyo bari, notre identité, icyo turi. Abahamwa iyo bagumanye mu mitima yabo icyo bari, bituma badatakaza Imana yabo, ntibatakaza urugendo rwabo, ntibatakaza agaciro bose mu nyonga z'Imana, ntibatakaza ingene Imana ibabonera yicaye mu ntebe yayo mu ijuru, ntibatakaza agaciro Imana yabahaye muri Kristo Yesu. Abahamwa ntibagira amasezerano yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Le moment de menace na mamoma meza cyane, ibihe byo kuba menace, aho umukizwa buri jambo mu kazi kubera yuko bavuga ngo umukizwa aragororotse, dosiye yo cyashiramwe ibyo kugororoka ntimuyimuhe. Ego umuntu ashaka kubura akazi kubera kijijwe, atunika vyonze, cyazana ibi vy'imirongo n'ivyukwe. Urashaka kubura akazi howe ko wanditse kuri born again, wavutse ubwa kabiri. Kandi mwe n'ubwo bubuzi nitububure, tugenda Imana iturungitse mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Urashobora kubura ahantu wicara kubera yuko usigaye gororotse, amajambo avugirwa wahora ni mabi cyane, barazi ko ntiwo yihanganira, barahuruje ukimvira n'abagabo baragwaye cyane ntibagwaye. Oya, ikirere si kimwe mon frère, ikirere si kimwe. Ariko ukwiye kumenya ngo iyo uri muri moment de menace, ukwiye kurangwa na determination, ukwiye kurangwa no kubandanya. Umurongo wa 3 batubwiye ngo bamara iminsi myinshi bavuga bashize ubwoba ku bwande. Ndashaka gusoma hajya imbere. Bamara iminsi myinshi bavuga batabobotereza. Mbega bya bintu byaratanguye cyane biratangura, bimwe byo kubahama byaratanguye. Bamara iminsi myinshi bavuga batabobotereza kubw'Umwami Yesu. Ashinga intahe ijambo ry'ubuntu bwiwe, abawukora ibimenyetso n'ibitangaza amaboko yabo. Bisigura ngo aba bantu face au moment de menace, mu gihe bariko barahamwa, bashize imbere kubandanya. Ntibaravye imyami ingene isohoka ingana, ntibaravye ingene ibintu bimaze iminsi babigenderamwo, baravye agaciro k'ico bariko barakora. Baravye ingene ivyo bintu Imana izobikuramo igikomeye, baravye imitima yarayihanye, baravye bizeye ko izokwihana ejo, baravye ingene ubwami ko buraguka bushika muri Aziya. Baravuga bati gomba untera ibuye, gomba ugire inama mbi, ariko je ndabandanya. Ntutakaze icuri, ntutakaze amasezerano, ntutakaze urugo rwawe, ntutakaze ingabire yawe, ntutakaze amasezerano, ntutakaze agaciro ufise mu nyonga z'Imana kubera ibihe byo guhamwa canke byo kumererwa nabi. Ubukene ntibuguhira indi zina, ubupfubyi ntibuguhira indi zina, kuba waradepoje inshuro 30 ntibutume wibagira ko ufise diplome.
kuba hari umuntu yakubwiye ko atacuzovamwo ntiyaravuze avuga ijuru, yaravugiye umutima wiwe utarabohoka. Kuba umenga nta bintu urakora mu gihugu ukaca umenga ntaco wovamwo, si uko bimeze. Birashobora kuvamwo ibintu bikomeye muri wewe, kuko abo wemera ntibavutse bameze uko nyene, nabona si ahantu batari bwabikabakabe. Imana ihabwe icubahiro. Ngo ariko ngo baca barabandanya kuvuga, bandanya gumamwo, kuko abanyene ubona ejo bazokugurana amafaranga. Abanyene ubona bazango dutwarire umuntu kwa muganga, bazodagutira ikintu kanaka kandi baravuze nabi. Ico ukora ntubike inzigo gusa, ariko ico nzi co ni wabandanya uzora umusaruro mu bwami bw'Imana. Abafise Imana muri bo ibihe biza biremurutswe, ndakubwiye. Abafise Imana muri bo ntibagira ico Imana bagize, ico Imana basezeraniye barabandanya. Hari igihe amatwi naho umenga Imana yarayuguriye cyane nk'umutaka, hari igihe amatwi yagira kuno, kuko igihe cyo kumva carabayeho. Amasezerano afise ni menshi, icyo Imana yakubwiye ni kinshi, ivyo ni vyo gutunga muri kuno kwezi ukabandanya. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Bandanya. Bwira mugenzi wawe uti bandanya. Iburyo uti bandanya. Inyuma uti bandanya. Kubera birabandanya. Na rimwe nigeze kubona intumwa zivuga ziti, turavye iyo tumaze iminsi ducamwo, turagomba tugira icete turinkire Herode. Ti Herode, gezaho nawe no. Nta na rimwe intumwa zigeze zishikana kwa Herode. Kenda genda babwire ihamwa ry'intumwa ryamaze imyaka 280. 280 ans de persécution. Dufatiye ko Yesu yaduze muri 33 kuko ariko bavuga. Twaya turaba igihe umwami ubwite yavuga ati ndahagaritse cyo guhanwa kwabera muri 313. Ugize igisoro utora 280. Abakizwa bicwa, bahabwa intambwe, bahabwa imisumeno, babeshegwa, baturi isoko ngo nibo babohwa, bapfungwa, bakogwa ibintu byose bitatuma gateka kazira mu gakurikizwa, ariko bakabandanya kubera bavuze ngo ico la réponse inyishu kwihamwa ni kubandanya. Samakete. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Bandanya. Ngenda abwira umuntu yabandanije neza. Icete cya mbere cya Petero 20-24. Icete cya mbere cya Petero baratubwira ko umugabo umwe besha ngo yarafite sandari imwe mugo ntavyo birivuga. Mwese ubwanwa burebure navyo biritubwira. Baratubwira gusa bijya ngo mwo kwihanganira gukubitwa ibipfunsi muho wicaha, mwo kwiha ikimene majambo niba guhora amanyanga yawe uratega umuti wagukubita baguhonde urikora amazi Imana warayakiriye. Ariko mwo kwihanganira kubabazwa muho gukora neza. Ivyo nivyo bishimwa ku Mana. Ivyo nivyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yagize nte yababarijwe akabasigarana icyitegererezo, model cyangwa example, kugira ngo mugere ikirenge muciwe. Mwene majambo mubabazwe nkawe. 22 we nta cyaha yakoze muri kwagwanwa kwiwe, kandi nta bugunge bwabonetse mu kanwa kiwe. Mwene majambo n'abamuciye imanza zitarizo, nta jambo na rimwe rya vengeance yigeze akoresha. Ngo yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabahigira, ariko yiha umucamanza mwiza adacigande ugwankunzi. 24 ubwiwe yikora ivyaha vyacu mu mubiri wiwe, abambwe ku giti, kugira ngo dupfuye ku vyaha tube kugororoka, inguma ziwe nizadukijije. Turafise akarore k'umuntu yabandanije. Faso menace muri ryacu mu ryo mu rubavu, muri vya bitutsi migwagwiwe amajambo ngo niwikize kuba kiza abandi, ngo niwimanure, ntiyarondeye amajambo yo kubacumita, yarabandanije. Nawe ubandanye kurafise un exemple parfait. Imana ihabwe icyubahiro. Umvizo wa kabiri yabandanije. Icete cya kabiri cya Bikorino 11 24-28.
ubu ni muntu wewe ni ukuko iwacu ubu ni Yesu duhegeye kubona, ariko turafise uyundi atubwira ibyamushikiye ariko akabandanya atubwira ngo abayuda ibihe bitanu bankubise ibimoko 39, abize igisoro 39 fois 5 égale combien? 195 chicotes. 195 chicotes. Ariko ntiyigeze agira ikintu na kimwe kibi. Umviriza, ibihe bitatu nakubise ingage. Igihe kimwe natewe amabuye, uwo ni apostolo. Ibihe bitatu ubwato bwaramenekanye, naraye mw'idamba nirigwa aho jewe apostolo. Nari mu ngendo kenshi, mwirinde ry'inzuzi, mwirinde ry'abambuzi, mwirinde ry'ubwoko bwacu bwo kwamba bunkwirikirana, mwirinde ry'abanyamahanga, mwirinde ryo mu bisagara, mwirinde ryo mu bugaragwa. Mu bugaragwa cyumva ko yashu isuku ntabari cyane, kumeneka umutwe, inzara ikiba nyinshi n'ibindi. Mwirinde ryo mu bugaragwa, mwirinde ryo mu kiyaga, mwirinde ryo mu bigira bene data bita les faux frères en français courant. Yesu ashimwe mwene data, turabakunda kayemyo. Nari mu butame no mu bucumukure, ndara amaso kenshi, ngira inzara n'inyota jewe apostolo. Mara ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Ishati impindura kora inshuro zingahe? Mara 4. Kandi ntarinze kuvuga rero, umviriza rero, narinze kuvuga ibindi, ntarinze kubandanya, kuko kubivuga bitagarukira kubivuga gusa, hari kinza kuko bukeye, n'umwitwarariko w'amashengero yose. Voici l'autre exemple y'umuntu yabandanije. Benshi bari kuvuga ati no, nibaza ko aya mavuta yanje abantu batayazi. Aya mavuta yanje agira atangure kunkorera. Assez. Enough is enough. Subiye kubona irofa ry'umuyida risora kunza imbere yanje, ngo nje kugwira ngo ryontera ibuye. Simbaze ko nawe ntamuguruka, ndazawugira kuno bose bacagwa imbere yanje. Noje nta mavuta mfise. Benshi bavuga uko. Ubu hageze gahe umuntu abwira ati narasenze uravyara, noye ntagira 10 mbona, ujya mwana nzosenga Imana imutware, kuko mfise amavuta yo kuzana naye gutwara. Aho nahi iwacu Burundi. Ariko sije no hahera. Mwirinde ryabya twabonye. Ntiyagize uririmbo ibimubako. Ntiyigeze agabanukirwa mu bucuti afitaniye n'Imana. Ntiyigeze atakaza icyo Imana yamuhamagariye ku mashenga y'abanyamahanga. Ntiyigeze atakaza ubucuti afite na bene data. Ntiyigeze avuma abamurondeye bakamukubita. Kuko n'uyu ariko aravuga yuko bamukubise washaka ngo bamusiga ahantu asa n'uwapfuye. Iyumviye gukubita umuntu hamwe utomutandukanye n'uwapfuye, ukaca ugenda wibaza ngo abajejwe intwaro ngaha hafi, l'administration à la base va procéder à son enterrement. C'est la dignité humaine. Siko bavuga mu Kirundi ngo guhambana twamwishe nyumba 10 cyo kati ni barabe bagende bamuhambe hariya bahamba bapfuye, twe twahejeje barengaye mutama caravyuka. Imana imongera inkomeza carabandanya. Ntiyatutse abamwishe, ntiyatutse abarondeye inge napfa, ntiyatutse abantu biwabo, abandanye yumvira ishengero agezeko. Barandindira ikenkireya, barandindira ifoinisiya, barandindira ikupuro. Ariko kandi ndakere mutu uvuka kino gisebe. Kubandanya ni nyishu ku bihe by'umubabaro. Kubandanya ni inyishu ku bihe byo guhamwa. Kubandanya ni inyishu ku bihe bibabaje ku buzima bwacu. Nagenda babwire personne épargnée, umuntu wese arashobora gutegwa akagira ibintu bimugora bivuye henshi. Turi henshi, dufise imiryango tuvukamo, dufise ingo twubatse, dufise ubuzi dukoramwo, dufise abo tugendana, dufise abo tujana, dufise abantu batuzi, dufise abantu twitegereza, dufise abansi bashobora guturuka hirya no hino, ariko inyishu yabo ni
bandanya bagende baraca aho uciye, bandanya bagende barabona umukungu w'ahantu ibirenge vyabo vyaciye, bandanya amadayimoni bayatuma atangura ikibazo, bandanya abapfumu bacane mu kuba inama y'abataco yagenze. Ivyo nizera, je nizera ko amadayimoni agira desobedience ku bantu bazitumye iyo basanze umuriro waka mu buzima bwawe, kuko inama z'abapfumu zikora imisi yose turyamye, nayo ko ataco zishikako cane kubera iki? Kuko batubwira mu Kirundi ngo kubaho k'umuswi ngo simpuhe zike. Abarundi nabo ntibarazi kuvuga amajambo kwera, ngo kubaho kw'imuwe, kubaho k'umuswi simpuhe z'agaca. Igiti kirakurira mu babaji, aho ndaza abantu banditse imyaka boca baronka ijambo. Ariko uko bimeze kose, face à la menace raba imbere, kandi menace zo kwama ziza. Biragoye kuvuga ngo Imana ihabwe icubahiro aho muri kumwe bose ngo nahabwe icubahiro, ugateka shareka homenya nyine uwo mpangiye hangejeje ivyo mwifyinisha mutazi c'ubuzima buri. No, sinavuze ko mvuzije kuko narishinze, naje sindariha ngo yango bise kuze ngo ari muri Canada usandorare yashitse biva Yesu ashimwe ugiye tukujane mwishimwe twateye dufise. Nta sandorare yaje, oya nduziye mwemu ndabandanya, ivyanje birabandanya, nta sandorare yaje, nta ka western, oya nta na kimwe kiriyo, ndarindiye ndiko ndizera mugabo ndabandanya. Imana ihabwe icubahiro, haleluya. Izera Imana iki kirakora. Naitaguha lo reportage en temps réel, naitabirabira kuri ekra ivy'Imana kirakora. Hari ikimana kirakora muri wewe no mu bikorwa uri kurakora, bandanya. Izera Imana. Ntawuzi yuko mu gutagwa mu kinogo kwa Yosefu no mu kugurishwa no mu kubesha gubusama kuri Mukabotifari hariko bategura pam. Ega pam yakege yavuye mu kubeshegwa. Pam yakege yavuye mu kubeshegwa. Izi zavuye mu nama za Roosevelt n'abandi b'Abarusiya n'Abongereza n'Abanyamerika. Ariko yakirege yavuye mu kumugabo yabeshewe, aragenda agiye kurotora indoto, mugabo vyavuye mu kubeshegwa. Kandi abamubeshe bari baze ngo bikwega agahungu kubwibone, basanga ariko barabika ikizobagaburira mu myaka myinshi iri imbere. Amarira yawe, umubabaro wawe, kudatahurwa kwawe bifite ico bitekeye mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Izigira ico Imana izobikoramwo. Abadamu babwiti mugise haje mu mwana. Iryo nibanga bashobora gutahura cane. Ariko kandi no mu kuruhishwa n'akazi havamwo experience. Hari abantu badakunda kuruha. Misho ubaraje teori ya ropo, isabato ubu ni doctrine hambaye cyane kurusha n'ivyo kwihana. Ruhuka mukozi w'Imana, ruhuka. Bamuruhuka. N'abatarushe bahera kuri ropo. Ega agiye diable araduhenda mu materum. Mu myaka iheze ubu ntikivugwa cyane, haravuga ikintu bitangwa idiri. Uri umuntu watumye kuri facteur agidezo ngungiye muri ville mu idiri. No, kuri facteur mu ville si diri. Umuntu wese onkra atumye ngo ngiye mu idiri wangu muri ville. Nta diri. Yo si diri baragutumye kuri facture. Rero muri kino gihe ashaka kugenda haza abandi majambo adukura muri rorangaje nziza y'Imana. Nuwere ku isabato genda ukorera Imana. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Izigira Imana. Ntute ikimana kuvuze ko ntuticuri, ntutakaza ubucuti bwawe n'Imana kubera umubabaro utewe n'ibikora camwo. Bandanya hagaciro Imana guhamagariye, hagaciro Imana kugize, hagaciro Imana izokora mu buzima bwawe, hamubandanye. Imana izokora ibikomeye cyane. Aba bantu ngo baciye babandanya batabobotereza, kandi abantu babanaje bihana. Mugabo kandi hari intambara bisaka kukura gatwe. Hari abantu bagati mbega guhunga birabaho kumukizwa. Mugabo guhunga Imana mwavuganye. Aba bantu ngo baca barabandanya. Guhera ku murongo wa 6 batuga ngo haciye inama yo koronere babica, barabimenya nabo bahungira Urusitira n'i Derube, ibisagara by'Urukawoniya no mu gihugu gihereranye naho, bagumayo bavuga ubutumwa bwiza. Barababishije. Hariho umugwi w'abantu bigeze kuvuga ati none Imana ntirinda ego. None runo ruzi tworucamo tutoze.
oya ntibikunda. Hari ubwato dufise oya none tuja bukagute ngo Imana ntirinda ngo ujengire ingene kandi ngo Imana yandira muri ajya amazi. Barapfuye hari muri Aziya. Baro ba missionnaire bavuga ati nukuri Imana yacu ntinaniwe vraiment aya mazi aya. Ay. Mose yakoze gute ntiyagize ukuntu yaciye agabanuka mo kubiri hamwe inzira iraboneka. Bakubita umwibi bita plonge mu Kifaransa ntibagarutse. Bizeye Imana mu gihe cyo kwizera Imana. Imana iguhaye zone ukoresha ubwenge, iguhaye zone yo kwizera koresha ukwizera. Abantu bamenye ko inama yakoranye yo kubica baramanutse barava aho bari. Baragenda barayimakanya umugwanizi wo gushikira imibiri yabo. Na Yesu yarahunze kabiri. Kandi guhunga si icyaha, mugabo guhunga si byo gusimbiramwo, ubanza kuganira n'Imana. Nta gutwenga uwahunze, ahubwo umubaze ingene yaganiye n'Imana mu guhunga kwiyo. Rero bamaze guhunga, baca bashikana irusitira. Murongo munani atubwira ngo irusitira hari umugabo yaramugaye ibirenge uhereye aho yakaviriye mu nda ya nyina. Ntaho yari yegeze gutambuka. Donc, cyari kimuga kuva kiva mu nda yama wacu. Uyo yumva Paulo nawe bamuhanze amaso, abona ko afise ukwizera ko gukizwa. 10 avuga n'ijuru rirenga ati hagarara n'ibirenge vyawe. Weme arabaduka aratambuka. 11 maze ishengero canke lafura abantu benshi babonye ibibaye babonye ico Paulo akoze bavuga n'ijuru rirenga ati neza na neza mu Kinyarukaoniya Imana zitumanukiyemo zishushanije n'abantu ko bizera ko Imana ziza hagati mu masite nkuko mu Kibenga barabona ikiboko. Nibe n'Imana yatanganika ati hajya Imana yamanutse ibintu Paulo akoze hajya ni Paulo ujya n'umuntu wibaza ati ni Imana zaje hajya. Barunaba bamwita Zeyu bamutazira izina rye n'ikigwamana cabo. Paulo nabo bamwita Herume nguko ngo yari umusanzwe ari imvuzi niyo yari yavuze ubutumwa bw'uwo munsi. Imana idufashe cyane. Ahantu hari ikibazo iki iyo Satani atakurondera muri le moment de menace aca kurondera muri le moment d'affection, aho ni habi. Abantu iyo bavuye byabananiye bagumye bavuga ubutumwa bwiza babandanije ariko barahunze baragira usitira. Satani ati ngire nce mu cyubahiro cyabo, ngire mfate ivy'Imana bishire kuri bo, ngire mfatire ku bihe bibaye ndabahe kugwa mu cyaha ku Mana yabo. Ibihe vya kabiri byo kubahamwe Imana ni igihe cyo kuryosha. Hari imbeba bita mushushwe irakunda kuvuga ngaha mu Burundi kandi zirahari. Bavuga ko iyo mbeba iyo kugendeye mu ijoro iraguhuha ngo hamwe baryohewe nyine uri ku muteramyi wa gatatu ikakishikura. Harabahora bavyuka basanga amano inzara zitariko ari mushushwe kabariye. Ibihe vya kabiri Imana isaba kuhabwa icubahiro ni ibihe bakuryoheje, ni ibihe bahawe ijambo, ni ibihe wubashwe, ni ibihe wahawe agaciro atako wahorana mu kohora wiyumvira. Ivyo bihe womenga ni nyishu mugabo ni piège ku muntu, ni piège idasanzwe. Ni igihe Satani atera vyoroshe abanyenkomezi Satani baronkera hajya. Nimuzi Samusoni ngene vyamugendeye. Umuntu atagurana amahera barazi ngene bamugurana ati none igura ingabire y'Imana ngaha ku musozi wacu. Hari ubundi yoshobora nk'ibintu vya urondera umuntu w'ikinani uca muri affection, uca muri adjectif qualificatif, ubaha amajambo y'amatazirano. Aragoye. Ibi yo Satani aguteye afata vya bindi Imana yagukorera, agafata vya bindi Imana yagukoresheje, bakagomba abantu kubigushirako kugira ugwe mu cyaha cyo kwininahaza, cyo kwishima, kugira gute mu mpemu y'ubwibone. Uzugira ikibazo abantu bakubasha ari benshi. Uzugira ikibazo umuntu aje akagukubita amazina nkandwi yihuta, amajectif y'ubwoko bwose.
uzugira ikibazo abantu badati turakwemera munyemera kubera iki? Mwakunze iki muri jewe? Ubwo ntimwikundiye muri jewe? Ubwo none bijya kugarukira hehe burya? Bandanye uheze ndabe. Ubwo nta kadosi waje uzanye? Uzugira ikibazo bagushimye, hari igihe uri muri piège. Abakobwa bakunda kugwa mu mitego myinshi yo gutwagwa n'abantu batarizera Kristo Yesu. Abantu bagwa mu mitego yo gutwagwa n'abantu cyangwa batamucaha cy'ubusambanyi. Ntibitanga uruko. Bihera mu gushimwa, bihera mu tuzina, bihera mu kuba muri comparaison n'abandi. Nukuri Imana irakunda kurema. Imana irazi kurema. Nawe uti wowe ubizi gasha. Tiyo niravye nanjye rumenga birandenga. Kumbe wagiye. Abantu Satani araza arabatora mu mitima yabo. Afata ivyo bakoze, ivy'Imana ikoze ikoresheje muri bo, agomba kubishira kuri bo kugira babe muri piège ya orgueil, babe muri piège y'ubwibone. Imana itangure gwikiwa cyo korana nabo, ko biratubwira ngo Imana iragwanya bibone, gukagira ubuntu abaciye bugufi. Attention ku gihe wumva umenga ibintu byose biranyerera, burya ibiyaya biragoye. Imana idufashe cyane gose. Abantu Satani yagomba kubata hasi kugira ngo banezerwe n'ivy'Imana ikoze, bavyirabisheko. Ariko raba ingene baca bategura umutego wabo. Umurongo wa 12 na rimwe, dore ku 11 verset 11. Verset 11 atubwira ngo maze ishengero ribonye ico Pawulo akoze, bavuga n'ijwi rirenga mu Kinyarukawoniya bati Imana zitumanukiyemo zishushanyije n'abantu. Verset 12 Barunaba bamwita Zeyu, atanashe ku mazina duhabwa. Aho niho piège ikunda kubera. Je vais y revenir. Pawulo nabo bamwita Herume uko yari imvuze. 13 maze umuherezi wa Zeyu ingoro y'igitabo cyayo yari imbere y'igisagara, azana amapfizi, ibikoko yari amaze kubizana n'imyishwa, agira cimiti kimaze we n'ishengero. Bagira bahimaze nk'aho menga n'Imana zabo. Barabaye Imana. None ikibazo, bari bayemeye guheba Imana bahorana, waramutego. Umviza rero la stratégie iri muri affection imbere y'ijambo rya 14. Ariko intumwa Barunaba na Pawulo bavyumvise bitantamurira kw'impuzu, barazitabura kugira ngo bimanure, bigira ubusa impande y'abo bantu. Iri jambo ryari rimenyerewe gikoreshwa mu gihe ihanga ryatewe, mu gihe abantu bariko barihana, mu gihe abantu bari muri desolation, ati nukuri ibintu turi mu biteye ubwoba, reka twisiga iminyota, reka dutabure impuzu zacu, ntacyo tucambariye. Baca bitantamurira kw'impuzu kugira ngo bimanure mu gihe bo bariko baraduzwa. Bitera mu bantu, barikasa, bariyefasa, baranyika kugira ngo Imana ibandanye yitwa Imana. Iyo wemewe ni wimanure, kuko ntuzi iyo bikorera gutwara. Iyo wemewe reka kugira reaction. Kimwe mu bintu abantu b'abanyamakuru bakunda guta mu mutego mu bantu b'abaririmbyi cyangwa abahanze mu Kinyarwanda, nuko batega imitego mu tubazo babaza. Barabwira bati none iyi indirimbo yakurikira hitinga, wabigenjeje gute? Nawe uti sha n'ubuntu kweri, eba nanjye birantangaza. Iyi ndirimbo ndiko ndayitegura naravyumva vraiment, naravyumva napfuye kwishira ku munsi umwe nari 2000 views, mu munsi ngira kabiri 100000 views. Musanze amavuta Imana yari yambwiye guhera kera. Ego vraiment ikintu Imana yari yambwiye guhera kera. Indirimbo zawe zirahitinga, kumbe umunyamakuru yagutaye muri piège ya orgueil. Mega iyo ndirimbo yatumye bangahe bihana. Igipimo c'indirimbo ni guhitinga, ni kurabwa, canke ni guprograma Kristo n'ubutumwa bwiwe.
mbega vyuzi nirerekana ubwami bw'Imana? Oya, ahubwo abagize ukwihana, abagize gukunda Imana, abumvise bo kwegera Imana mu kuyisenga, niyo bari kuba berekana igipimo cy'ukuri cishishira indimbo yakoze. Pawulo ngo bacafata impuzu zabo baragitabura kugira ngo bikase haduga Imana yatumye umuntu amuguruka. Bitera mu bantu baranyikati, nimukwere kuba mutubona tusa na mwebwe. Ngo barasemera bababwira gute? Yemwe bagabo, niki gitumye mugira mucyo? Turi abantu mabuntu, tumeze nkamwe, kandi tubabwira ubutumwa bwiza, ngo mureke ivyo bitagira ikimazi. Zimuruka muhindukirira Imana nzima yemwe ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibimwe byose. Arika cultiva, arika babwira Imana ngo bamenye Imana y'ukuri, ari yakoze bijya bagiye kubona. Mbwo kana cy'abana yababwira n'ivyo yabakoreye, ngo arabahaye kwimbura. Yabahaye ku murongo wa 16, niyo yaretse amahanga yose mu bihe byose ngo bagendere mu nzira zabo. Donc yaremeye ko bagenda mu bintu bitari byo, aribyo basanzwe barimo. Mugabo ntibyagarukiye ngaho. 17 kivuga ngo ariko ntiyabirekeye ngaho itagira icyo kwishingira intahe, ari nacyo munye gikoreye muri Yesu Kristo, kuko yamibagirira neza, yamibaha imvura iva mu ijuru n'ibihe n'ivyimburo vyiza, ibahaza ivyo kurya, yuza imitima yanyu umunezero. Bariko bariyefasa, bariko bavuga Imana yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia, alleluia. Biraryoshe mu bihe vya affection, ari Imana ihabwe icyubahiro. Biraryoshe mu gihe uri kuravugwa cyane, mu bihe vyiza kurakoreshwa, ari Imana ikiravugwa. Biraryoshe witwa kumenga ni utunza karere kana kuvukamo, ari Imana ikiravugwa. Biraryoshe ufise ikintu wamaze mu gihugu bikitirirwa Imana. Ariko iyo bitagenze uko, uca utwaye intebe y'Imana, kandi Imana nayo nteza ngo iryoherwe n'ivyo yakoze mu buzima bwawe. Ibihe nk'ivyo ni ibihe umugwaneza agomba kuguteka kugira ngo agukure muri bimwe. Imana ikirakoresha kugira ntibibandanye. Nico gituma iyo umuntu atamenye ngo deuxième moment ni moment d'affection, aba kuvuga neza, aba kubona kwiyegereza, abantu bakwemera, ubutaye ibanga rikomeye cyane. Ezira 4 umurongo wa 3 kuja kuri 4, Ezira 4 batubwira amajambo akomeye, batubwira bati maze abansi b'Abayuda n'Abenyamini bumvise ko bavuye mu kinyago, bubakira Uhoraho Imana y'Abisirayeli urusengero, baca umviriza n'abantu, baca baraza begera Zerubabeli n'abakuru b'amazu ya basekuruza, barababwira bati enda dufatanye namwe kubaka uko dusenga Imana yanyu nk'uko namwe muyisenga. Bariko ni bande bariko baravuga? Iyo bavuze Benyamini na Yuda n'ubwami bw'efu, ni nabwo Nebukadineza aje gutora, asambura ingoro yaho, igisagara araturira, amarembo araturira. Hageze ko bataha, hari abantu bari bavuye i Babuloni bagenda kuza kuba muri kiya gihugu bakuwemwo barya abantu. Abantu bamaze gutaha baca bagira inzigo ko baje kubasanga amatongo bokifye. Muhora muvyo bino ngaho i Burundi. Iyo wihagiye itongo ry'umuntu wamureretse umuntu wese avuye kuri aeroport, mbega iyo bari waje canke? Rero barya abantu babonye abantu bagarutse, kuko uburongozi bw'Ibabuloni bwahindutse bukabemera gusubira gutaha kubaka ingoro y'Imana n'uruzitiro n'igihugu, bati abo bantu reka turabe ingene twobatesha ntibubake, ntibatahe, baze bahore mu kinyago. Eka dusenga Imana imwe dufashanye kuyubakira. Ariko ntibasenga Imana imwe, kuko bari abakarudaya, Imana yawe ntiyari Imana yawe, yari indi Imana. Namwe kubaka dusenga, kandi twamye tuyishikanira ibimazi uhereye ku ngoma ya Esarihadoni umwami w'Ashuri yatuduganye akatuzana ino. Umviza rero inyishu yahawe. Taza kuma kuri 4. Ariko Zerubabeli na Yosuwa n'abandi bakuru b'amazu yabasekuruza b'Abisirayeli barabishura bati, babwiye gute? Naho duhuriye, naho wita ko uhuza n'umwami atwara hariya, naho ntaramenyera ngaha niko nimeza ko je mvuye hariya mpungutse,
imana yanjye yatandukanye n'iyawe. Ntaho duhuriye namwe vyotuma dufatira kubaka ingoro y'Imana yacu. Oya, ntibibaho. Negative. Ariko ni twebwe twenyene tuzokubaka ingoro y'Imana y'Abisirayeli, iyi ngoro, kuko nk'uko Kuro umwami w'Uperesi yagize nte yabitugeze. Vyerekana ngo hari igihe umuntu aguhendesha Imana yawe kabwira ko ayizera katayizera. Mbega nta jambo rikunda kuvugwa riti twese dusenga Imana imwe. Dusenga Imana imwe mugabo uburyo igaragara mu bantu si kumwe. Dusenga Imana imwe mugo ivyisaba si bimwe. Imana yawe irashaka ko yemera abagore benshi, iwanje si kubivuga. Imana yawe irashaka kubita izoraba umunzane w'ivyaha n'ibibi, ibyiza n'ibikaraba igihenutse gukiruka ikindi, kavuga ati ko ibyiza birusi bibi ibyo sindabihevye. Ako Yesu uko inzira ni Kristo Yesu. Imana yawe irashaka kubita itishira imbere kwihana, ariko iyanyishira imbere kwihana. Rero ni Imana nk'izina, ariko umutima wayo ntitubona cyo kimwe. Nukuri jewe wemere, nukuri tubane, je sinzozuza gusenga. Je gusa ibyo gusenga iby'amadini bimwe banyanga menshi, gusa je nzokwigumira muhira, ariko uzogera nte uzogenda usenge nta kibazo. Igiturire azonyemera gusenga. Nta muntu agutangurusha ubundi gusenga. Imana yishire muri Yesu kugira abantu bayisenge kandi bayihe ubugingo bwabo. Imana idufashe cyane gose. Zerubabeli yaramenye ingene afata ingingo ati uri kuranyifatanya nanje, uri kumbwira ko Imana yanje tubibona cyo kimwe, uri kumbwira ko n'Imana twara tubitanga kera bwose ngize ndakubona ko urampenda ko ntakubonye, uje ko hageze ko nubaka. N'igiturire. Affection kuri Zerubabeli niyayiguyemwo, yaciye amenya ko Imana yiwe ifise aho ihagaze. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Murongo wa 4. Maze abantu bo muri ico gihugu badendebura amaboko y'Abayuda, bama bababurabuza kubaka, ntibahevye. Kubera iki? Muri affection vyanse. 13 verset 13 muri ico gice nyene batubwira ngo Ezira igice ca 4 murongo wa 13. Ezira 4:13 batubwira ngo none nyaguhora ku ngoma umenye yuko igisagara nicubakwa. Baciye bahindura umukenyero ati uyu muntu twamuciye muri affection aratunaniye, reka duce muri affection y'umwami nayo tumwanekira icete kive ngaha i Buyuda kijabuke gende hari i Babuloni muri Iraq. None nyaguhora ku ngoma umenye yuko igisagara nicubakwa. Ba bantu babesha muri zingine bakora. Umenye igisagara nicubakwa, inzitiro zacu zikuzura, ntibazotanga ikori. Bihuriye hehe? Ntibazotanga ikori canke ikibuguro canke ingorore, kuko iherezo ryavyo abami bazoca bakehanirwa. Mene majambo vous allez être pauvre mon roi, muzamukena. Murongo wa 14 none rero ko dutunzwe n'agasosa kavibwami ko ari we mwamutumye tubaho, kare wayaronka ukaduhako, dutunze n'agasosa kavibwami. Tukoya kuzohava tubona umwami akengegwa. Umvesha ayo makenga arasiguritse. Umwami azava akengegwa, nico cyatumye tugutumako tukabikumenyesha. 15 verset 15. Kugira ngo barondere kugira ngo barondere mu gitabo kidonda ivyagenda biba ku ngoma za basokuruza, ko nuko uzobisanga muri ico gitabo, kandi uzomenya yuko ico gisagara ari gisagara cama kigarariza, kikazana ubuhombe ku bami no ku bihugu vyabo, kikamba gitera umugararizo uhereye mu bihe vya kera, mbere nivyo vyatumye ico gisagara nyene gisangangurwa. Umurongo wa nyuma cyavuga says
none rero nyaguhora ku ngoma, bakagarukanye ka kandi, turakuburiye yuko ico gisagara nicubakwa, inzitiro zaco zikuzura, ata mugani uzoba ukironka hakuno y'uruzi. Byanse ko batanga iturire mu marangamutima ku Bayuda, uho banditse ivyete vyo gukora ku marangamutima y'umwami w'i Babuloni. Ico barondera ni uko babuza kubaka ingoro y'Imana i Yerusalemu. Imana ihabwe icubahiro. Ugiye gukurikirana indya nkuru, umwami yaciye abihagarika. Basiye kubandanya kubaka, haje uwundi mwami. Kubera urya bamwubashe cyane, ariko niyo yari yarekuye abambere. Urya yubashwe, bamwiye amakenga bafise ati uzohava ukengerwa kandi uzohava ukena. Bamuhaye affection, bamukunze, babaye nk'abakozi beza ku makoroni hariya. Ariko suko barabaye umwami, bari bababajwe n'agasosa kandi bavyivugiye. Babajwe n'agasosa kava ibwami. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Mu bihe byo guhabwa agaciro, mu bihe byo kuduzwa, uri mu nyishu, mu bihe bimeze neza, ni igihe cy'Imana ahubwo nyika. Cyangwa so kubona bavuga amahera ufise, bavuga umushahara wawe, bavuga ivyo kurakora, unyike kugira Imana ibandanye yubahwa. Inkuru yawe sivyo ugezeko, inkuru yawe ikwiye kuba igikorwa cy'Imana mu buzima bwawe. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Niba akubwira kuri mwiza, uti warambiye kuri inde? Ni mwiza impande yande? None ubundi wowe nshima nkane ko wubatse. None ko uri umukobwa wongomwa gute? Ngo ya nukuri ngo ni kiyo. Wanyibonyemwo. Nta munasa ni kiyo. Gusa umuntu abonekera mu kiyo. Amajambo meza karashobora kuba kajya kumugwaniza. Ukumva abantu baduza ingabire yawe, uzuga iti hari umugwaniza agire yinjire. Ukumva utanguye kwitwa ingabire kandi ingabire ari Yesu, uzugira ikibazo. Ukumva utanguye kubwirwa ingene icuri bagutandukanije n'abandi, uzuga iti hari ikibazo. Hariho umugaga, hari ofisire, hariho satani agira atere. Ukumva utanguye kuvuga ko ari umeze neza kubera kuri umugabo wawe, cyangwa ku mugore wawe, mwita urugo rwanje ruratewe. Ukumva bagushima iwanyu, uzugira ikibazo. Ugize iminsi usorora, rindira ukavemwo, ureke uzosura kuvugwa. Ni kubera ukora, uri mu nyishu, bagize isi baza kuvoma. None rero amajektife yaje, uwitwa ingabire y'Imana, witwa nyaguhora ku ngoma, ufise agasosa, amazina niyo burakuza, ariko nyika, yoba, kwepa, tuzi Imana mu cyubahiro cyayo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Uyu muntu Zerubabeli yaramenye bakohorire. Imana yacu ni imwe. Nuri umukarudaya. Ivyo umwami yakoze sindabizi. Iyi tuko turubaka se mwaye kubise hasi. Iyo muja kwa dusenga Imana imwe, mwari gusambira ingoro yayo. Kweri kumpenda. Dusenga Imana imwe, duhora tuyibimazi twajanye ryari wewe, kandi naho twara dutangira ibimazi ari mu mwahabomoye. Mbega iryo shavu ririko rirabakobera ko twubatse riva hehe? Nuko utemera Imana yanje. Ntitwoja kubakira Imana imwe kandi utayemera, ahubwo ugomba dufatanye kugira ngo ibyo dukoze ngira bisambure mu ijoro ntaho bizi. Mugabo byerekana ko abantu ataba badafise Imana nk'iy'Abisirayeli bafise. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ntujane n'umuntu atazo kwizera kwawe. Umukizwa namenyekane kwa kijijwe mu kazi, ahaba mu rupango babimenye. Hariyo sijiki ravuga mu muryango, nahagarare nk'umukizwa bivuge. Ari karareshwa navuge ko akijijwe, ari kararesha navuge yuko akijijwe. Agiye mu nama y'akazi mpuzamakungu navuge ko akijijwe. Agakiza sibanga. Sino amajambo meza n'igiturire cy'umugwanizi. Imana idufashe cyane gose. Aba bantu Pawulo na Baronaba bamaze kubona bahawe icyubahiro
cohawe Imana yatumye kiya kimuga kimuguruka baciye biyifasa, baciye bikura muri ivyo bihe, baciye biha Imana, baciye biha ati Imana niyubaho nibikoze. Erega twebwe turabantu nkamwe, nimuve muri ivyo bintu vy'ibintazi, va muri vyo, kuko kera Imana yabaretse ariko none yayifuza ko muza mu nzira z'ukuri. Imana yabwe icubahiro. Haleluya. Ibihe bibiri Imana yubahirwamwo, icambere ni igihe uri mwirinde, kandi umuntu wese ararifise canke azorironka, ariko uzinesheje kubandanya, uzinesheje kuguma muri mpemera mu bucuti bwe n'Imana, uzinesheje kuguma amasezerano y'Imana, uzinesheje kugumana umutima icuri, uzinesheje kumenya Imana yawe ugumane nayo. Ica kabiri ni ibihe byita ko imeze neza, ibihe Imana yakoze ibikomeye ku buzima bwawe, ibihe Satani ariko arondera kuguduza afatiye ku cyo ugezeko, ku ngabire, kuri pose kanaka mw'ishema canke mu gihugu, uzugire hange mu gihe wadugijwe, uzumenye ngo ndadugijwe, bwo Satani ntagomba yuko biha Imana icubahiro, agomba ko binteranya n'Imana yanje. Nuko je vais m'effacer, ndanyika, singira mu majambo avugwa, singira mu matazano bambwira, singira mu majambo nduza, ahubwo abanduza hari icyo bankeneyemo. Iyo bamfasha gushima Imana byari kuba bisiguritse, iyo baza kumbaza Imana ingene yakoze ibikomeye muri jewe nkashinga intahe byari kuba bisiguritse. Imana ibahezage cyane gose. Imana ihabwa icubahiro rya mbere na mbere iyo umuntu yakiye ico Imana yakoze muri Yesu ku musaraba. Ibi bifata uwakijijwe, bino bintu ngiye kuvuga bifata uwakijijwe. Ariko nagenda kubwira, guha Imana icubahiro ni kunezererwa ico Imana yakoze muri Yesu. Ujya amahoro wa Yesu yakoze ku musaraba, rijya cumi yacumiswe, bijya imoko yakubiswe, ajya amajambo yagiye arabwirwa y'amacurirano, ujya musaraba yaremetswe, ujya amahoro yagizwe, kujya kuri haki ivyaha vyanje na wewe ntikwagira kine filime. Oya, ntiyari filime, ntikaragasobanuye, oyaye, ahubwo yari karazira icyaha cy'umuntu, yari karabohora, yari karagaragaza urukundo ku mwana w'umuntu, yari karagomba kubohora, yagomba guharira abasambanyi, imboregwa, abarozi, abasambanyi mu buryo butandukanye, abasuma, abanyamacakubiri, abicanyi, abo bose Yesu arabwira ngo nimuze kuri jewe, abarushe n'abaremerewe ngo ndabaduhura, ndabatabara, ngo kandi ngo mpagaze ku rugi, ngo umuntu yumve ijwi ryanje, niko ndadodora, ngo umuntu yumva ijwi ryanje akugurura, ngo ndinjiriwe, ngo kandi ngo turasangira. Ntutahe ufise urubanza rw'ivyo wakoze, Yesu ariteguriye kuguharira. Ntufate ngo iminsi iracariho iyo wawe ntayo wigeze uharura, n'Imana iyizi. Ntufate ngo biragoye, ngo mbega vyo banaya gute. Twabitanguye uko twihana twizera, Imana agiye aduha kubibamo neza, turabandanya, ntitwicuza. Wakire agakiza biciye mu kwihana, wakire agakiza biciye mu kwizera, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubohoke, ugirwe muzima. Urakwiye gukugwa kw'ikirere cy'abadayimoni, urakwiye kuboka kuri za karande, urakwiye kuva mu vyo urimo, urakwiye kwizera Yesu, kuko Yesu ntiyapfuye kugira ngo agire resi, yapfuye kugira amaraso Imana ikeneye n'umubiri Imana ikeneye biseswe, kandi Yesu ahanwe. Yabwiye amajambo akomeye, yabwiye amajambo macurirano ngo niwimanure, ariko ntiyari kwimanura adagiye gucunga umwana w'umuntu. Ndakubwira ngo urakwiye kwakira agakiza, urakwiye kwakira agakiza, urakwiye kubohoka, urakwiye gukizwa, urakwiye kurekura inyungu, urakwiye kurekura amarigara, urakwiye kuva mu cyaha, urakwiye kuba Imana igendera muri wewe. Kandi wamba waje amashengero yinjiramwo, indirimbo urafise, igitabo cy'indirimbo uragifise, indirimbo mu telefone urazifise, Bibiliya yawe nimwe ya kera y'imashini, ibintu byinshi by'abakiza urabizi, ariko nturabyinjiramwo ngo wakira agakiza, ingo ubohoke, ingo ugirwe muzima, ingo ugirwe mushasha mutima wawe, ingo ufutwe mu gitabo cy'imanza, wandike mu gitabo cy'ubugingo, usubire ukawakira agakiza. Uduze ikiganza cyawe dufashanye aho uri, wakira ubugingo budashira, wihane, ubohoke, uve mu rupfu,
uze mu bugingo, wakira ubumwe budashira, wizere, uduze ikiganza cyawe dufashanya aho uri, ntutinye, bohoka, tsinda ubwoba, tsinda ubwoba, tsinda ubwoba, akira ubumwe budashira, akira imbabazi z'Imana, akira ubutumwa bwiza bwo kwihana mu kwizera, duze ikiganza cyawe aho uri dufashanye, tunezererwe icuri, tunezererwe umutima wawe, duze ikiganza cyawe ntutinye, uriko uratsinda nesha, haguruka neza tugufashe, abari impande Elvis aja kumuzana, umuntu wese yumva yakira yo kwakira agakiza, haguruka uneshe Satani, ingo wakira ubugingo budashira, ingo ubohoke, ingo uneshe cy'umugozi wa Satani, ngo wakira ubugingo budashira, zuriruka nesha, ingo wakira agakiza, mumuzane, munezererwe cyane gose, murashaka kudufasha mu baririmbyi. Haleluya. Amashi menshi gose ariko araza, amashi menshi ariko araza, ariko n'abandi baze, n'abandi baze, nawe utaba wataretse ukuboko ntibigutera isoni, nawe utaba wataretse ukuboko ntibigutera isoni, nawe utaba wataretse ukuboko ntibigutera isoni, zuriruka, zuriruka, turanezera umutima wawe, turanezera icyo ugiye gukora, turanezera ubugingo bwawe, ingo wakira agakiza, ingo wakira agakiza, ingo wakira ubugingo budashira, ingo ubohoke, ingo ubohoke, ingo ubohoke, ingo ubohoke, ingo ubohoke, ingo ubohoke, n'abandi turabanezerewe cyane, turabihanganiye, turabarindiriye, ingo mwakira agakiza, mwakira ubugingo budashira, ingo ubohoke, ingo ubohoke, ingo wakira agakiza. Sabe roja bafashe, turashaka kubyagwa nk'ishengero ry'Imana, tubyaguruke. Reka dusenga Imana ariko arafasha kwakira agakiza. Raba ahantu wumvise umutima wo kumuterera, raba ahantu mwemu yagutumbereje kwiyumvira ku buzima bwawe, raba ahantu wumvise umenga mwemu arabwiye ati ahantu hahindure, raba ahantu umenga mwemu yaguma agarukana mu byiyumviro byawe, aba ari gufatira ingingo watura Imana uti Mana ndagomba kuganza nawe muri byose, ndagomba kuganza nawe mu bihe byose, ibihe byo mwirinde nkunda gucamwo, ndakunda gusanga nakoze bitari byo, ibihe byo kuba mu bagenzi bakanta mu cyaha, ndakunda gusanga nabigiyemo, agiye gufata ingingo yo guhagarara ukwizera kwanje. Duze ibiganza byawe dusenge turangiza. Mana ndaguhaye icyubahiro cyose, uri Imana y'ukuri, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'ubuntu budasanzwe, uri Imana y'ubugingo budashira, uri Imana y'ishimwe, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ikwicyubahiro, uri Imana itananirwa, uri Imana iregeye izindi mana zose, uri Imana itabajwe, uri Imana itabumbwe, uri Imana y'ukuri, uri Imana yo kwihanako, uri Imana yo kwizera, uri Imana yatuzaniye agakiza muri Kristo Yesu Mwana. Turakwetse umuntu wese mwamari hano, Mana nyene icyubahiro, aho wese yabonye atsindwa, aho wese yabonye ananirirwa, aho wagwa ku majambo aryoshe agasanga reba igicuro cyawe, aho mwami yasanga kubera umubabaro akora ibitari byo, Mana yo mwijuru uhabwe icyubahiro, ariko umurike muri bo, umurike muri bo twese mwami Mana, udushoboze kugushingira intahe mu bihe bikwiye n'ibidakwiye, uze gushingira intahe mu bihe byoroshye, ibihe byo gukundwa, byo guhabwa icyubahiro, byo kuduzwa n'ibihe byo kumwami guhamwa, uhabwa icyubahiro byose na hose Mana. Urakoze Mana, amva ikora nigana Mwana, umwese yumva ari hagati na hagati, byanse kwarekura mu izina rya Yesu. Reka mwemu wawe mwami amuherekeze, amufatishe ingingo, amumurikire, amukonvenke, amubone mwami, amufashe mu izina rya Yesu, ahenure ibishika byose bimubuza gufata ingingo, bimubuza kwihana mu izina rya Yesu, bimubuza kuhoka, bimubuza gucagagura umugozi mu izina rya Yesu, bimubuza kuvavanura n'abagenzi babi mu izina rya Yesu Kristo mwami. Yesu urakoze Mwami. Umuntu wese ariko arasenga Mwami, anigana, ariko arakuririra, ariko arakutakambira, Mana nyine icyubahiro, mwemu wamufashe, turakeneye kubohoka mu izina rya Yesu, turakugera mu nsinzi y'umusaraba mu izina rya Yesu Kristo Mwami. Urakoze Yesu, turagushimiye cyane n'amashi menshi, turagushimiye ijambo ryawe, wezaga umuntu wese ari hano muhe umugisha mu mpande zose mu izina rya Yesu,
amen. Murakoze, Yesu abahezagire rwose. Turarangije.